Yes, katonye tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Nshuti z'akadasohoka bakunzi ba TV Duniani Court, turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 19 z'ukwa 9 2025. Ibintu byamaze gukomera, ibintu byamaze kudogera, byamaze kuba ibindi ni mu gihugu cy'u Burundi tugishinze amatako. Nk'ubu munyemere mbabwira yuko rero nyamuneka situation ari hatari, nk'ubu rwose mu gihugu cy'u Burundi butuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi General Neva cyangwa se Evaristo Ndayishimiye bamaze kuba bamufunga. Nyamuneka ibintu byakomeye noneho va kuri bya bindi bajye bavuga, turaza kubyinjiramo muraza kumenya byinshi. Ariko nari nkubise mbangwa ntabanza gusuhuza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, mbanzina n'abahikaza kuri TV Duniani Court. By'umwihariko rero tubahaye ikaze, bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari Kenya, bari Tanzania, bari South Africa, bari Uganda, bari Congo. Tubahaye ikaze tubikuye ku mutima. Ariko UK ndetse Ububiligi n'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada nabo tubahaye ikaze, n'andi hose agiye atandukanye tubahaye ikaze. Tugiye kugaruka ku ifungwa rikomeye ritunguranye mu gihugu cy'u Burundi ry'uwitwa Evaristo Ndayishimiye cyangwa se General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uraza kumenya ibimubayeho mu buryo butunguranye ndetse n'uburyo situation ihagaze ubu tuvugana. Turaza kugaruka muri CNDD-FDD, ni bamwe mu bayoboye igihugu cy'u Burundi, rwose rikaba ari ishyaka riri ku butegetsi. Bamaze gukora inama y'igitaraganya, turaza kubyinjiramo tubabwire uko bimeze. Icyitwa imbonerakure zamaze kuba zikameza mu gihugu cy'u Burundi, nyamuneka zirimo zirasubiranamo bikomeye na FDNB. Bari gupfa, iki bimeze bite? Turaza kubyinjiramo. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye tugende tubapudetinga. Uwo munyemere mbabwire yuko nyamuneka nyuma yo kurusimbuka kuwitwa General Prime Niyongabo, amakuru maze kwakira nuko nyamuneka nk'igisirikare cy'u Burundi yatangiye kugikoramo umukwabo kuko gishobora kuba kirimo abagambanyi. Ni mu gihe kandi turaza gusimbukira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Michael Ndadaye International Airport, tukababwira yuko ubu tuvugana iki kibuga cy'indege byibura 35% kirimo kiragenzurwa na Red Tabara. Ese bimeze bite? Tukaza kuba tunyarukira mu bice bigiye bitandukanye tukabapudetinga, by'umwihariko hano za Cibitoki turaza kubabwira iby'ingabo z'abarundi no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Tubabwire rwose ikijyanye n'abasirikare b'u Burundi. Turaza kwakira umuvandimwe nawe nyamuneka yagarutse ku mabayeri ari mu gihugu cy'u Burundi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo birakorerwa abasivile hano mu gihugu cy'u Burundi, n'amabariyeri ari mu bice bigiye bitandukanye, ndetse yinjira muri perezidansi y'igihugu cy'u Burundi azana n'amabanga adasanzwe. Araza kubatungura mwese, nawe turaje tumwakire muri ano makuru yacu kubabwira byinshi bigiye bitandukanye. Ariko nyamuneka reka tubanze tumuhe ikaze umuvandimwe. Ariko gato cyane mbere yo kumuha ikaze reka mbabwire impamvu ndabizi muyitegereje muri benshi yatumye uwitwa General Neva afungwa cyangwa se perezida w'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo rero yafunzwe n'uwitwa General Prime Niyongabo, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo w'igihugu cy'u Burundi. Amufungira mu rugo iwe ubu rwose akaba atemerewe kwasohoka nyamuneka. Ariko ibi bikaba byatewe nuko mu minsi yashize ngo yarashatse kumwivugana, ariko agasanga uyu mugabo nawe afite izindi mbaraga zidasanzwe, bikaza kurangira arusimbutse. Ariko murabizi ko n'ubundi hagati ku mpande zombi bamaze iminsi bagerageza kwicana, ndetse bose bagenda banagerageza ibitero byakica umwe ku wundi. Ubwo rero byatumye amufungira iyo mu rugo kugira ngo nawe bitaza kumugiraho ingaruka. Ariko ibi bikaba biri kuba mu buryo bw'ibanga rikomeye. Umuvandimwe kamwakira, ndabona hageze di nagomba ngaruke ku kiganiro watanze uvuga ku mbonerakure, uvuga ati mbega imbonerakure nta bikorwa positive bihari zoba zararanguye. Rega urwaruka nka ruriya rukwiye mu gihugu cyose, ku mitumba yose mu gihugu cy'u Burundi, rushobora gukora ibintu byiza byinshi cyane. Hari nk'ibijyanye no kubaka amashuri, kubaka amadisipanseri mu byo bise umuganda cyangwa ibikorwa rusange byakorwa. Nibaza yuko urwaruka rw'imbonerakure muri rusange, urwaruka rw'abarundi bose baba baraterereye muri ibyo bikorwa, yaba mu bijyanye n'amabarabara tubara duto tw'imigenderanire. Mbega twovuga iki? Twovuga
hari nk'ibintu byinshi cyane perezida yigeze gushyira imbere, cyane cyane perezida Nkurunziza, byo guteragira amavoka, ivyamwa, hari ibintu byinshi, hariho n'ikigega cigeze kuba gifasha urwaruka. Niyumvira ko hari ibintu bitari bikeya baranguye umuntu ashobora kuvuga, turetse gusa ibyo by'ubwicanyi. Rega burya abakora ubwicanyi ntibaba ari benshi, ntihajya bavuga ngo umuryambwa umwe atukisha umuryango. Rero burya muri izo mbonerakure, rega muri izo mbonerakure hari abize za kaminuza, nibo baja mu gisirikare, nibo baja mu gipolisi, nibo usanga benshi ari abarimu bigisha mu mashure, nibo usanga bakora ibikorwa byinshi bitari bikeya mu gihugu. Ariko burya icyo nagomba kukubwira, leta kenshi, rega leta iyo ihari ntibareba ibintu byiza yakoze. Nico gituma ata muntu ata umwanya cyangwa ngo ariko aravuga ibintu byiza ngo imbonerakure zakoze, kiretse bo nyene aribo bagize porogaramu yo kumenyekanisha ibikorwa byiza bakora. Nico gituma burya bavuga ko media ari ikintu gikomeye. Urana bashobora gukoresha media bakerekana gusa ibibi, amabi akorwa n'imbonerakure nkeya. Ariko kandi ikindi cyatumye imbonerakure zishobora kugira nk'izina ribi ni ibijyanye na ideology baba bahabwa, cyane cyane n'abakuru bayoboye umugambwe CNDD-FDD. cyane cyane reka tuvuge nk'abantu bagiye bakoresha imbonerakure cyane, bariya ba Bunyoni, abantu bagiye baba cyane cyane nk'ujya mukuru w'umugambwe ahari ubu, urya secrétaire w'umugambwe ahari ubu, ni umuntu akunda gucengeza cyane mu mbonerakure ibijyanye n'ibitekerezo bya jenoside, ibijyanye n'ibitekerezo byo kwangisha urwaruka rw'u Burundi, ibihugu bituranye nk'u Rwanda. Ariko cyane cyane mu manama yabo abera mu ibanga, ugaca usanga ahanini ni ideology zo kwangisha ubwoko bw'abahutu, babankisha abatutsi bijanye n'amateka yabaye, ibyabaye kuva kera, cyane cyane nk'igisebe c'72. Burya 72 ntihakorewe jenoside abahutu gusa, ariko n'abatutsi nabo nyine bakorewe jenoside. Ibijyanye n'ibisebe byo 1993 wakubesha no kugira ngo abatutsi nibo bapfuye gusa 1993, n'abahutu barapfuye muri 1993. Weya muri evenement zose zageze mu Burundi, usanga nta ntambara yahitanye ubwoko bumwe, nta ntambara yihitana ubwoko bumwe. Burya iyo habaye intambara ubwoko bwose burapfa, ariko nyine abashidutse umwete bagashobora kubidefanda muri Nations Unies cyangwa bagashobora kubyamamaza cyane muri media, usanga bashobora kugaragara nk'aho menga bo bari inosa, ariko kenshi usanga by'ukuri y'intambara ibaye ntibazokubeshe, ntiteza amagorwa ubwoko runaka, ariko intambara ibaye iteza amagorwa amoko yose, kuko intambara abantu bagomba kumenya yuko ari ikintu kibi. Biba bibabaje kubona abanyapolitike baba ariko baramanipira la population, la jeunesse, urubyiruko, bakoresheje ibyo bitekerezo by'amoko. None nk'ubu ndakubaze nyakubahwa mumenyesha makuru, nk'ubu wovuga yuko i Burundi harongoye abahutu gusa, yabavuze ukuri? Nta batutsi bari mu nzego, abatutsi bari mu nzego zose, inzego nkuru, inzego za administration kuva hejuru kugera hasi. Kandi ntidushobora kuvuga ngo hariho danje
kuva imyaka 20 CNDD iyoboye twovuga ngo hariho danje, ngo hariho kwibasira ubwoko bw'abatutsi bwoba bwarahabaye, canke nko mu Rwanda urashobora kuvuga ngo kuva FPR iri ku butegetsi ngo hariho programme yoba yarigeze irongorwa na FPR yo kwibasira ubwoko bw'abahutu, ukavuga ko mu Rwanda abahutu batayoboye batari mu nzego. Ivyo byose munyamakuru urabona ko ari ibinyoma, ari manipulation, ari bya bindi bavuga ngo politique muri Afrika ngo c'est l'art de mentir. Rero by'ukuri burya urwego rw'imbonerakure kubera rukoreshwa n'abategetsi bafite ingengabitekerezo ya genocide, ingengabitekerezo yo gufatanya na FDLR, bari abantu bazonzwe. Erega n'abo bantu usanga bazonzwe n'ibintu by'amoko mu bihugu ntugire ngo babari benshi, baba ari bakeya mugabo kubera baba ari influwa, baba ari mu butegetsi canke baba bivugira bishikira mu butegetsi, canke usanga bakoresha imbaraga za media, ugasanga rero ibyabo biramamazwa biravuga ukamenga nivyo bihari. Ariko by'ukuri burya nimba abapfungwa mu Burundi ntabwo ari abatutsi, abapfungwa mu Burundi ntitwovuga ngo abantu buzuye muri prison mu Burundi n'abatutsi, cyane ushobora kuza kuvuga ngo abantu buzuye ngo amaprison ngo muri mu Rwanda ngo n'abahutu ngo n'abatutsi bariyo. Niyumvira ko ivyo byose ari ibintu by'ibinyoma abanyapolitike bakwiye bakoresha mu kumanipira la population. Rero ibijanye n'amoko ni uti ya mbere abanyapolitike bakoresha cyane mu kubesha abanyagihugu, kuko urebye en pratique izo politike mu Burundi no mu Rwanda ntabwo zishirwa mu bikorwa, zivugirwa mu binyamakuru, zivugwa n'abanyapolitike, ariko ugaca usanga burgeregaye ibijanye na politike. Mbega ibijanye na politike nziza nibi, ijanye na politike nziza no kwishura ku bibazo bihanze abaturage, kwishura ku bibazo bihanze abaturage. Ibibazo bihanze abaturage ni sabo, ntabwo amoko ari hanze abaturage. Nta ugwara ngo nuko ari ubwoko runaka, nta ngwara yitwa ubwoko runaka, nta ngwara nta nzara ifata ubwoko runaka gusa. Usanga rero ibihanze abaturage ni kiriya nzara, bwa bukene n'inzara, kwa kuburaho umuntu aba, kwa kubura ibyankenerwa byo kwiga, byo kuvurwa, byo gukora ibikorwa by'iterambere, type de systeme économique. Ugaca usanga rero ibyo bintu ntibicagura ubwoko. Nicyo gituma nkunda kuvuga mu bitekerezo ntanga yuko abantu muri Afrika dukwiye kudashira imbere bidutandukanya, ahubwo dushira imbere gukemura ibibazo biduhanze. Rero nkuko ari kuravuga imbonerakure, Jesse mbona iribi ryabo, ahubwo iribi riri ku banyapolitike, kuko imbonerakure ni gisata cy'umugambwe CNDD kiraba iby'ugwaruka na bya bindi bita ngo nibiswe by'inkona abana batoye. Ibyo byose nibisata, hariho nibisata by'abakenyezi. Ibyo bisata rero bidahawe ubugoborozi bw'ibyamoko, bagahabwa inyigisho z'iby'iterambere, z'ibyo gukemura bya bibazo mpejeje kukubwira biba bihanze buri muntu, siniyumvira yuko iyo diabolisation ya groupe deja yashobora kubona umwanya. Ahubwo ugaca usanga rero abantu bakeya, kakagwe gatoya, abantu 10, abantu 100 bo mu mbonerakure biyivye bishe. None babaga ko kenshi izo mbonerakure zica canke ziba zitumwe na leta. Oya, kuko haba hari abantu b'abanywara umugi, babaki, b'ingeso mbi ziri mu gwaruka rwose, mu bantu bose, abakuru n'abato. Nico gituma rero umuntu atoza ngaha avuge ngo ivy'imbonerakure zakoze muri iyi myaka 20 byabaye bibi gusa. Ibyabaye bibi naho zakoreshejwe amabi,
amabi y'iki? Amabi y'ukwamamaza no gukwiragiza izo ngengabitekerezo z'amoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka ubundi bwoko, izo ngengabitekerezo z'ukwanka umubanyi, izo ngengabitekerezo zikigishwa n'abana bari muri primaire, abana batoye bari munsi y'imyaka 18. Ivyo rero nivyo bibi byabaye. Rero ayo makosa ntitwayashira ku mbonerakure, twoyashira ku ndongozi z'umugambwe CNDD, ibigisha ibaforuma, ibigisha akarangamutima k'umugambwe. Ayo makosa nibo twayashirako, niyo twashira zya ndongozi z'umugambwe, bajya ba secrétaire w'umugambwe, bariya perezida w'igihugu ari muri uyo mugambwe, iriya komite y'inararibonye y'umugambwe. Ni ukuvuga ngo ibyo bama, ibyamwa bama n'ibyo baba banyweshejwe, baba bigishijwe na ziriya ndongozi z'umugambwe. Ni ukuvuga afite ibikorwa bakora serofui des enseignements bahabwa na ba bandi b'indongozi z'umugambwe. Rero nitwumva ko amakosa akorwa n'imbonerakure twoyashira ku mbonerakure, ahubwo twoyashira ku ndongozi zabo ku rwego barya bayoboye igihugu, barya bayoboye komite y'umugambwe, babigisha akarangamutima k'umugambwe kw'ibyo bakwiye gukora. Rero ugaca usanga ahubwo imbonerakure zarakoreshejwe. Mbega nimba zarakoreshejwe, zarahembwe, hari inyungu zabonye mu bijyanye no kurwanya ubushomeri, mu bijyanye no kurwanya kunguka ubumenyi. Ahubwo ugaca usanga rero zarakoreshejwe muri izo ntambara zo kuza gupfira muri Kongo, ako gashahara ntibanakabone. Ndibuka ko bigitangura babaha 50 by'amarundi, ubu sinzi ayo boba babaha, ariko ugaca usanga niyo baguye ku rugamba imiryango yabo ntirabwa, nta indemnisation, kuko ibyo byo kuja ku rugamba, byo kuja kurwana, nta mategeko aba bigenga, babagenga uko imiryango yabo izorabwa, uko bashobora guhambwa, uko bashobora kuba indemnize. Ibyo byose urumva nta bihari, nta inama nshingamateka nabyo yemeje. Ugaca usanga rero ahubwo n'urwaruka rukoreshwa, ruri exploited, rukoreshwa mabi, hanyuma ariko amaherezo ugaca usanga ntaco bibamariye, ntaco bibafashije. Rero nico nagomba kuvuga, si rwaruka gusa go muri CNDD-FDD, mbega dutereza amaso kuri bariya baja muri za Red Tabara n'iyindi mihari yenda itaramenyekana ikunda abanyapolitike bajya bibereye Burayi, bibereye za Bubirigi, za Canada, za Amerika. Taco bafashije mu gihe ubwo rubyiruko rwari mu makambi, ntaco bafashije. Ariko ugaca usanga bariko barababesha, babatwara kuri songoye, hanyuma ngo bazoze muri negociation, ngo bibonere imyanya muri leta gusa. Ariko rerema niyo urebye politike badefanda, ugaca usanga bijya politike wabango politike ngo yarusha, ngo duharanira, ngo turwanira amategeko yarusha. Aya mategeko yarusha niyo azanye ibintu by'amoko, niyo ashishikara yuhira izo ngengabitekerezo z'amoko. Namye numva n'umunyapolitike yitwa Leonce ariko aravuga ngo Arusha, ngo abatemera Arusha, ngo ariko Arusha ngo n'umusingi. Nta Arusha ari umusingi, ahubwo Arusha n'akagwi k'abanyapolitike ba kera baba bagomba kumanipira, babesha urwaruka, barubesha baruta kuri songoye ngo gwinjire mu makonfli y'iby'amoko. Bijya bintu bya Arusha ni ibintu bita amagaburanyama. Amagaburanyama, migwi y'abahutu n'abatutsi bagiye Arusha bashinga amasezerano ukuntu bagabura iby'igihugu. Ariko ntabwo ibyo bintu byarataye igihe, ibyo bintu byarataye umwanya, ibyo bintu nta nico bimaze, nta nuwo byunguye. Baba muri JDC bavugira abahutu cyangwa muri JZ bavugira abatu, ibyo ntaco byamaze, ntawo byashikanye igihugu atari gushishikara bivomera, biperpetua izo ngengabitekerezo zo kwakana hagati y'amoko, kuko hariho abantu bahita babikamiye
kugabisha iyo mbere nk'umuntu ngo ahawe igiti ngo ahawe ubuyobozi ngo nuko ngo ari umututsi cyangwa ari umuhutu ibyo wumva ari ibintu byumvikana yuko umuntu yohabwa igiti ngo nuko ari ubwoko runaka umuntu agomba guhabwa igiti agomba guhabwa intebe agomba guhabwa ubuyobozi kubera ubuhinga ubushobozi ubumenyi integuro y'agomba gukura abarundi bose akagira n'aho abashikanye je niyumvira yuko izo ideoloji z'iby'amoko baba abanyarwanda baba abarundi baba abantu bo muri Kongo ibyo bintu bakwiye kumenya ko ari ibintu primitive bya kera byataye igihe ataco byamaze atari uguhekura gusasika inganda muri aka karere niyumvira rero yuko guverinoma zigendera kuri ibintu bya manipulation yo gukenesha abantu kugira ngo ushobore kubakontrolinga manipulation zo kubesha abantu iby'amoko kw'ibyo bintu urubyiruko rudakwiye kubyemera rudakwiye kumviriza no guha umwanya abanyapolitike baba bavuga ngo iby'amoko iby'amajenoside iby'ibiki bavuga nkaho umenga nk'i Burundi ikintu cya jenoside wagira ni ikintu cy'urucuruzwa ibintu abanyapolitike bacuruza bari hanze bacuruza ngo abatutsi baraheze ngo abahutu baraheze ibintu mwene ibyo byo kubesha no kumanipira abantu ariko usanga iby'ukuri bidashobora kwishura ku bibazo bihanze ibi bihugu byacu byo muri East Africa murakoze cyane narifatiye gome kuri ico kiganiro waje gutanga uvuga ati mbega imbonera kure ntaco kintu positive zishobora gushikako birashoboka cyane inzira zo guhaguruka nivyo biba bibi kuko kumbure yuguye ntuvyuke amaherezo nyene uratinda ugaherayo nagomba rero kongera gutera akamo leta ya Bujumbura ahubwo ko yoshiramwo inguvu muri diplomasi ahubwo ikarondera ubucuti no gukorana ahubwo n'aba bantu bavuga ikinyarwanda muri Easter bakavuga n'igiswahili kuko nibo babanyi nibo bazimya muriro AFC Uburundi busigaranye mu gihe leta ya Kongo bigaragara ko iri kwiratsindwa haba intambara ya diplomasi intambara y'ibiganiro canke intambara y'umuheto hanyuma rero urumva iyo ziriya ngabo za AFC M23 zikoresha ubuhinga bugezweho mu by'intambara ubuhinga bugezweho mu bya electronique bigaragara neza yuko igisirikare cya AFC M23 kimaze kugera ku buhanga bishoboka n'u Burundi ko badafite ubwo rero gushishikara bibanda mu gutegura intambara no gukoresha ikibuga c'indege cy'i Bujumbura na kiriya kiyaya ca Rusizi ibiya bice byose Tanganyika niyumvira yuko Uburundi bwa buriko burikururira ikara mu gashambara na burya butari bukenye ibibazo indani mu gihugu bya bibazo by'umutekano muke bya bibazo by'ubukene bya bibazo by'ibyankenerwa byinshi bikeneye mu Burundi ku buryo Uburundi bukeneye abaturanyi bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'u Rwanda bukeneye kugiranira imigenderanire myiza n'aba basirikare aba bari mu muhari wa AFC M23 kuko bigaragara ko bariko barigarurira uburengerazuba bwa Kongo kandi bikagaragara yuko n'amahanga amwe ahaye abashigikira n'ibihugu bimwe rutura bihaye byumva impamvu y'intambara bagwana ibyo rero mu gihe leta y'u Burundi yobandanya ishigikira ikurikira ubwije imeze nka ya nyondwe yaguma ku rusato rw'inka kandi inka yarariwe kera niyumvira yuko
tutavuze ngo hari guca intege ibikorwa vya leta y'u Burundi, ahubwo kugirwa inama navyo ni igikorwa gihambaye. Hanyuma kuko urabona nimba AFC M23 iriko irakoresha ubuhanga bwo gukontorora ikibuga c'indege c'Ubujumbura, kandi akaba arico kibuga conyene Uburundi bufite bushobora kuvuga ko bwo kwakira indege mu rwego rwa mpuzamakungu, mu gihe umugambi bashikirije muri 2005 wo kubaka ikibuga c'indege cagomba kubaka ibugendani mu ntara ya Gitega, yabaye ya nkuru y'ikinyoma nk'uko nababwiye ko leta y'u Burundi mu bintu byinshi ikoresha ikinyoma mu kubesha abaturage. Imyaka 20 iraheze ikibuga c'indege c'Ibugendana cari muri programme ya CNDD-FDD yamamaza, ivyo bikorwa bitashoboye gushirwa mu ngiro. Niyumvira yuko ubu ngubu bariko baravyicuza, mu gihe ikibuga c'indege c'Ibujumbura basigaye bagisangiye n'ingabo za Kongo, kikaba gisigaye gikontororwa ku bice tutazi n'igisirikare ca AFC M23, mu gihe inkoho zafatiwe i Goma, inkoho zafatiwe i Bukavu zari z'igisirikare ca FARDC, harimwo izifite ububasha bwo kurasa ku birometero birenga 50, ni ukuvuga ko bari muri ya misozi ya Uvira bashobora kurasa mu gisagara c'Ibujumbura ahantu hose bifuza, haba muri Etat Majoro, haba kuri radio televiziyo Burundi, haba kuri Ntare Rushatsi ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ahantu hose hari ibiro vya leta bikomakomeye, ahantu hose hari amakamba akomakomeye. Ni ukuvuga ko inkoho za AFC M23 ziri muri iriya misozi zifite ububasha bwo kurasa ahantu hose hashoboka mu gisagara ca Bujumbura no muri ziriya ntara za Cibitoki, ziriya ntara za Bubanza, hariya hose. No kuvuga yuko izo nkoho ziri kuri iriya misozi, ziriya plateau hejuru ya Uvira, hejuru za Kamanyora, izo nkoho zirashobora kurasa ahantu hose, haba ku mugwa mukuru wa Cibitoki, haba ku mugwa mukuru wa Bubanza, haba i Bujumbura mu gisagara, tutavuze za Gatumba. Niyumvira yuko hageze igihe yuko leta y'u Burundi yo kwiyumvira yuko AFC M23 ari umwansi badakwiye guhangana, kuko igisirikare cy'u Burundi cerekanye ko kitagishoboye guhangana na AFC M23, ahubwo u Burundi bwokorayo bwavaga bukamenya ahubwo ko bakwiye guca mu nzira za diplomasi kugira ngo bashobore kumvikana na kiriya gisirikare ca AFC M23. Aho singombye kuvuga ko buriya bwibone bwo kuvuga ko bohangana n'u Rwanda bakwiye kubishira hasi, ahubwo bakegera u Rwanda bagaca bugufi, bakaganira, bagakemura ibibazo biri ku mipaka, kugira ngo abanyarwanda, abarundi benshi bariko bazira ubusa, benshi batagikora ubucuruzwa nk'uko bahora barucuruzwa, banigiwe mu menshi, kugira ngo abo barundi bongere bagiriranire imigenderanire n'abanyarwanda, bongere bagiriranire imigenderanire na Uvira na Bukavu n'ibindi bice byose bihana umupaka, haba bifatiye kuri Tanganyika cyangwa muri iki kiyaya cyose cya Rusizi. Akaba ariyo mpanuro nagomba gutanga, nagomba gushikiriza, hanyuma nshishikara nkebura ugwaruka rwirushishikara rusukwa mu ntambara kubera ibibazo by'ubukene buri mu Burundi, aho ugwaruka rwinshi rurangiza amashure nta kazi, noneho bakagoherereza
muri izo ntambara zitumvikana, izo ntambara zitagira ishingiro, izo ntambara tawe zizoshikana Uburundi kandi atanyungu zizozanira Uburundi, kiretse yenda bamwe muri bagize CNDD-FDD bashobora kuhabonera amafaranga na business mu by'ibigwanishwa canke mu zindi mfashanyo zishobora kuza zije ziva mu bihugu cyane cyane byari bishigikiye iriya coalition ya FARDC, ariko nabo nyene ukabona ko benshi bahaye bacika intege nk'ababirigi ya bihugu bya Afrique du Sud, buriya n'ibihugu bya Tanzania biracika intege nubwo perezida wabo yari yavuze ngo bagomba kuza gutangirira muri Kongo, ubu noneho hageze ko batangirira i Burundi, ariko se niyumvira yuko nabo nyene bazocika intege, kuko burya gushigikira umuntu adafite politike nziza atariko aratera imbere mu vyo akora biba bigoye cyane gushishikara umushigikira mu gihe ubona ariko aratsindwa. Haragera igihe ugacika intege ukumva ko ivyo bintu ushobora kubiheba, ushobora kwivamo kuko atanyungu ubu bifisemwo muri kubu no muri kazoza. Hanyuma icyo nosigurira gusa leta y'u Burundi nuko urwanko kumbure ifitse ku Rwanda canke kuri aba banyagihugu muri East Congo bavuge Kinyarwanda bavuga n'Uruswahili, niyumvira nimba ubwo rwanko rwo barushingiye ku bintu by'amoko, ahubwo ko bocira imoso bocira birarura, kuko politike y'amoko nimba bashobora kubona haba borebera no muri histoire y'u Burundi ntaco yigeze imarira Burundi kugeza n'ubu. Murabona ivyo yateje muri Kongo, amarira n'amaganya, murabona ivyo yasize mu Rwanda bya genocide, n'abayikoze bapfuye bangara, bapfuye bahigwa nk'inyamaswa. Urumva iyo politike niyumvira yuko Perezida Ndayishimiye n'abari mu mugambwe CNDD bobona ko ari politike idashika, kandi bapfa kubyihambirira ko gusa, ariko biragaragara yuko muri iyi myaka 20 ishize ntawovuga yuko umugambwe CNDD-FDD mu nzego zawo woba warugaraniye abatutsi ngo ntibinjiremwo canke ntibaje mu nzego, canke bivuge yuko ababonye amagorwa n'amakuba muri intwaro yayo y'imyaka 20 boba ari mu bwoko bw'abatutsi. Aho niyumvira yuko vyoba ari binyoma, vyoba ari ivyo kurenza. Abagowe n'abarundi bo mu moko yose, nkuko bari babivuze muri kiriya cibutso c'Ibubanza, bavuga ati ntihica ubwoko ahubwo hica intwaro mbi. Intwaro mbi rero nitumye Burundi buri mu magorwa, nayo ubundi ivyo by'amoko abantu boshobora kuvyitwaza, ariko n'ibintu bundi ataco bimaze, atawe bizanira kungugu, ndetse nabo babishira imbere hari aho bibahindukirira kugeza bibashikanye mu rupfu, kugeza bibashikanye kuguhomba ivyo baba barakoreye iyo myaka yose. Niyumvira rero muri make ko abarundi, abantu muri ibihugu by'ibiyaga bigari bova ibuzimu bakaja ibuntu, bakamenya ko politike y'amoko atacimaze, bakamenya ko twese turi abantu, ahubwo tugashishikara gushira imbere ibiduhuza kurusha ibidutandukanye. Ibiduhuza navyo ni bya bindi byankenegwa, ibyo bita food security, ibyo bita imibereho myiza, kubona aho umuntu aba, ibyo bita kwiga, kungura ubwenge, ibyo bita infrastructure, ibyo bita ibyo bintu rero byose bikenera abantu bose. Rero tugashira imbere mu kwishura ibibazo biraje inshinga abenegihugu bo muri ibi bihugu, kurutaho kumara imyaka n'ibihe tuvuga ibintu by'amoko bitagira mvura. Even pratiquement no mu bijanye n'intwaro, ese hari uwahaguruka avuga ngo mu Rwanda ngo abahutu barakumiriwe, ngo abahutu ntibari mu nzego, ngo abahutu ngo barahigwa buhongo? Ivyo hari uwo bivuga mu Rwanda? Hari uwavuga canke ngo AFC M23 ikontorora hari abantu bahigwa buhongo
bo mu bwoko bw'abatutsi canke bw'abahutu oyaye, ahubwo kenshi usanga ari abanyepolitike bavyitwaza gusa kugira bashike ku nyungu zabo. Nico gituma abanyapolitike bitwaza ibintu mwene ivyo, niyo bashitse ku butegetsi kenshi ntaco bamarira igihugu. Ariko iyo umuntu ashira